Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana, iyi saha na kano kanya, turanejejwe na kano kanya keza ko gusangira rino jambo ry'Imana, tubonamwo ino zaburi y'ijana, duhereye kuno murongo wa mbere haravuga hati: yemwe abari mw'isi yose, muvugirize Uhoraho impundu, musabe Uhoraho munezerewe, muze mu nyonga ziwe muririmba, mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye natwe turi abiwe, turi abantu biwe, turi intama zo mu canya ciwe. Mushike mu birimba vyiwe mushima, no mu nyubakwa ziwe muhimbaza, mumukengurukire mushemagize izina ryiwe, kuko Uhoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira, kandi ahora ari umwizigirwa no gushitsa ibihe vyose. Amen. Aya majambo ndumva twayasangira, aya majambo ndumva yoba yawe, aya majambo ndumva yoba yanje. Ino saha na kano kanya, nta kintu na kimwe cokubuza guhimbaza Imana, nta kintu na kimwe gikwiye kubera intambamyi. Ni amajambo meza cane aduhamagarira twese abari mw'isi, tuvugirize Uhoraho impundu, hama tumushimire ibitangaza agenda adukorera ku musi ku musi, tumuhe icubahiro kimukwiriye. Aho uri hose, wumva ata kintu na kimwe cokubuza guhimbaza Imana, wumva ata kintu na kimwe cokubuza kuyishima no kuyikengurukira. Aya majambo niyo yariko aratubwira duhereye ku murongo wa mbere, ino zaburi y'ijana, ati yemwe abari mw'isi yose, muvugirize Uhoraho impundu. Ku murongo wa mbere niho yariko aratubwira ati twe abantu wese, niba uri mw'isi, aho uri hose, wumva ata kintu na kimwe cokubuza kuvugiriza Uhoraho impundu, guha amashimwe umwami w'abami, kuko niwe ayakwiye. Uraryama ikakuvyura amahoro, uratembera mw'ino si y'abariho, ukagenda ahanaka ugashika amahoro, ugatahuka amahoro. Ntacokubuza gushima Imana, ntacokubuza gutazira Imana. Aho uri hose, wumve ibitangaza igenda igukorera ku musi ku musi, kubona umara umusi wose amahoro, si kubw'ubushobozi bwawe, n'ubuntu bw'Imana iba yakugiriye. Rero ivyo bigutera intege mu buryo bwo gushima no gukengurukira Imana ku musi ku musi. Umurongo wa kabiri niwo uca utubwira ati: musabe Uhoraho munezerewe, muze mu nyonga ziwe muririmba. Ati nta kindi, ntusabane amagorwa ngo wibaze iki nuku nuku, oya, usabe Uhoraho unezerewe, kuko ni Imana yishura, ni Imana ata kintu na kimwe kiyinanira. Rero ndumva uriko urasaba Imana, usabe Imana unezerewe, kuko ikubera inyishu muri vyose. Ati musabe Uhoraho munezerewe, muze mu nyonga ziwe muririmba. Ntukwiye kuza imbere y'Imana ari ibibazo gusa, ukwiye kuza imbere y'Imana, kuja imbere y'Imana ari amashimwe, ushimira ivyo iba yagukoreye. Imana igukura mw'itiro, ugasubira kubaho ubugira kandi. N'Imana y'amashimwe n'icubahiro, ntihagire ikintu na kimwe co kubera intambamyi mu buryo bwo gushima Imana. Umurongo wa gatatu nawo uca uvuga ati: mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye natwe turi abiwe, turi abantu biwe, turi intama zo mu canya ciwe. Ati ku murongo wa gatatu niwe yariko utwereka ati mumenye
wumva kumenya kugira ngo umuntu uwo ari we wese aho ari hose amenye yuko Uhoraho ari we Mana. Ati aho uri hose umenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye natwe turabiwe. Umenye yuko Imana ariyo yakuremye, nawe uri umwana wayo. Aho uri hose ico ugifate nka nkama, mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye natwe turabiwe, turi abantu biwe, turi intama zo mu canya ciwe. Wumve yuko ubimenye neza ubugira kandi yuko ari Imana ariyo yakuremye kandi uri umwana wayo. Nayo mpamvu ata kintu na kimwe co guca ivutu, n'ijambo riza rituremesha yuko turi abana b'Imana, ritubwira neza ukuri yuko turi abana b'Imana. Nta kintu na kimwe wosaba Imana ngo ntikigukorere. Nayo mpamvu uja imbere y'Imana uza unezerewe, uzi yuko ari Imana ishoboye vyose, ata kintu na kimwe kiyinanira. Reka dusange n'umurongo wa 4, mushike mu birimba vyiwe mushima. Wumve ati nta kintu na kimwe cokubuza gushima. Utere no mu birimba vy'Uhoraho ushima, ukenguruka ku vyiza igenda udukorera ku musi ku musi. No mu nyubakwa ziwe muhimbaza, mumukengurukire, mushemagize izina ryiwe. Kuko Uhoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira. Uhoraho ni mwiza, imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira. Imbabazi atugirira zihoraho ibihe bidashira. Ni Imana igenda itugirira imbabazi ku musi ku musi. Ni Imana itwitayeho, ni Imana itwitwararitse, ni Imana igenda itugirira neza ku musi ku musi. Kuko Uhoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira, kandi ahora ari umwizigirwa no gushitsa ibihe vyose. Amen. Ati ahora ari umwizigirwa gushitsa ibihe vyose. Ntaho yigeze ataba umwizigirwa, yama ari umwizigirwa ibihe vyose. Uwo mwami w'abami yama ari umwizigirwa ibihe vyose. Ni Imana idukunda, ni Imana itwitwararitse, ni Imana ituzigama ku musi ku musi. Ndumva ata kintu na kimwe co kubera intamba. Aho uca hose wumva ata kintu na kimwe co kubera intambamyi, co kubuza guhimbaza Imana. N'aya majambo meza cane reka duhamagarira guhimbaza Imana. Ivyo twigenda ducamwo vyose tubone kuyishima no kuyikengurukira, kuko ni Imana ishoboye vyose, Imana itwitwararitse, Imana ituzigama ku musi ku musi. Ndumva twosangira n'ino zaburi ya 20, twumve nayo ukuntu iriko iratubwira. Haravuga hati Uhoraho akwishure ku musi w'amagorwa. Ati uri mu bibazo, reka Uhoraho akwishure. Ni zaburi igusabira kwishurwa n'Uhoraho. Ati Uhoraho akwishure ku musi w'amagorwa. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru, ikurungikire ugutabarwa kuva ahera h'urusengero. Iguhe inkomezi ziva i Siyoni, yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe coshejwe. Iguhe ico umutima wawe wifuza, ishitse inama zawe zose. Tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana
amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose. None menye yuko Uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta. Azomwishura ari mw'ijuru ryiwe ryera. Azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Barunamye baratemvye, ariko tweho tuvuye hasi turemye. Uhoraho kiza umwami, kandi utwishure uko tukwambaje. Amina. Ni Imana ishoboye byose, ni Imana ata kintu na kimwe kiyinanira. Ariko kwino zaburi iratweretse yuko bamwe bashobora kwizigira ivyo batunze, bakizigira amafaranga, bakizigira imikogote yabo, ariko ico umuntu akwiye kwizigira, gushira imbere, ni Imana yamuremye, Imana imuzi izicara ryacu, ikamenya n'ivasi ryacu. Niyo Mana dukwiye kwizigira ku musi ku musi. Aho uri hose wumva ata kindi kintu na kimwe wokwizigira, wumve wokwizigira Imana yakuremye, Imana igenda ikugaburira ku musi ku musi, Imana igenda ikurinda. Ni Imana ikwiye amashimwe n'icubahiro, ni Imana ikwiye guhimbazwa, ni Imana ikwiye gutazirwa ku musi ku musi. Aho uri hose wumva ata kintu na kimwe co kubuza guhimbaza Imana. Uhoraho akwishure ku musi w'amagorwa. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Iyi zaburi iratwereka yuko ata handi hantu twokwitega inyishu, nta handi hantu twokwitega gutabarwa, kuko ahandi hose ntabihari. Ariko iyo Mana niyo ishoboye kwishura umuntu uwo ari we wese ayambaje. Ikurungikire ugutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe inkomezi ziva i Siyoni. Yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe coshejwe. Iguhe ico umutima wawe wifuza, ishitse inama zawe zose. Tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose. None menye yuko Uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta. Azomwishura ari mw'ijuru ryiwe ryera. Azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukugororoka kwiwe kw'iburyo. Umurongo w'indwi nawe, bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Amina. Yego, bamwe boshobora kwizigira ivyo batunze, abandi boshobora kwizigira ibintu vyinshi babona n'amaso yabo, ariko wewe dukwiye kwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Niryo rishoboye byose. Ni Imana ituzigama, ni Imana iturinda, ni Imana yama idukorera ibitangaza ku musi ku musi, ni Imana itubonera ibiri imbere tutaranabibona. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Reka amashimwe n'icubahiro birushirize guhabwa Imana igenda ituzigama ku musi ku musi. Aho uri hose wumve ata kindi kintu na kimwe co gutandukanya n'urukundo rwa Kristo.
wumve ata bindi woshobora kwizigira, ariko wizigire izina ry'Uhoraho Imana yacu. Ni Imana itwitayeho ku munsi ku munsi, ni Imana itugirira neza ku munsi ku munsi, ni Imana ituzigama, ni Imana ituzitirira, ni Imana idutsindanishiriza. Aho uri hose wumve ata kindi kintu, ata handi hantu woshira ivyizigiro, ariko ivyizigiro vyawe, ivyizigiro vyanje bije kuhoraho Imana yaremye isi n'ijuru. Nta handi twiteze kugirwa neza atari ku Mana yaturemye, kuko niyo ituzi. Ndumva ino saha na kano kanya ibibazo ufise wovyereka Imana, nayo ikakubera inyishu. Aho uri hose, ivyo urimwo vyose, ugira ivyizigiro yuko Imana ikuzi, kandi niyo yakuremye, nta hantu na hamwe muri wewe itazi. Uyereke ikibazo ufise gusa, nayo uyitabaze, nayo irakubera inyishu. Aho uri hose wumve wotakambira Imana, Imana ikubera inyishu. Ino saha na kano kanya keza Imana yaturonkeje ntikakubere impfagusa, ariko ugira ico wakiriye muri kano kanya keza, ufate ingingo. Aho uri hose, ndazi iyi audio irabashikiriye, kandi ndizera yuko Imana yo mw'ijuru igira ico igukoreye niwayitakambira. Uje ahawe iyi saha na kano kanya uyitakambire Imana. Ni Imana yumva, ni Imana igukunda, ni Imana ata kintu na kimwe twoyigereranya, ishoboye vyose. Niyo ituzigama, niyo itugaburira, niyo iturinda, niyo iduhezagira ku munsi ku munsi. Wumve ata kintu na kimwe co gutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo umwami wacu. Ati bamwe bizigira imikogote, abandi bakizigira amafarasi, abandi bakizigira amafaranga, abandi bakizigira ivyo batunze canke ivyo babona, ariko wewe canke jewe dukwiye kwizigira Imana yaturemye. Imana mu kuturema twishushanyijeko, Imana ituzigama ku munsi ku munsi. Icubahiro n'inganji bisubize guhabwa Imana ubugira kandi. Murakoze mwebwe mwemeye kubana nacu muri kano kanya keza, reka Imana yo mw'ijuru ibibahezagirire. Niba utari bwafyonde subscribe kugira ngo ushobore kugumana nacu, bigukundiye fyonda subscribe kugira ngo ugume kwino chaine. Ico tuzoza turaronka tuzogisangira turi kumwe. Ndumva ataco kubuza gufyonda subscribe anyamba utari bwabifyonde, kugira ngo ushobore kuza urabona ibiza biraca kwino chaine ya YouTube. Imana yo mw'ijuru irushizeho kuguhezagira, Imana yo mw'ijuru irushirizeho kukuzigama aho uri hose, kandi Imana yo mw'ijuru irushirize kukwitaho. Imana yo mw'ijuru irushirize kubana nawe muri vyose, irushirize kukurinda imigabo n'imigambi y'umwashitani. Imana yo mw'ijuru irushirize kukugirira neza uko bukeye uko bwije. Niyo Mana ikwitayeho, niyo Mana mu kurema yakwishushanyijeko. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana. Murakoze mugenzi, mugire ibihe vyiza. Umaze gufyonda subscribe, warakoze kudushigikira, nawe ivyo dushirako bica biza biragushikira. Utarafyonda subscribe naho uhafyonde, kugira ngo nawe ushobore kugumana nacu muri kano kanya keza Imana iza iraturosa. Murushirize namwe kudusengera, Imana irushirize kubana nacu muri vyose, namwe turabasengera, Imana irushirize kubana nanyu. Murakoze, mugire ibihe vyiza, mwarahezagiwe.